Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakunzi namwe abanywanyi ba Radio Television de la Jeunesse Africaine pour le Développement, reka ndabaramutse nongera ndabaha mwiriwe canke igitondo ciza n'ijoro ryiza bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi, twongera tubaha ikaze mu biganiro vya Radio Television de la Jeunesse Africaine, cane cane ku bakunzi b'ikiganiro amagara meza. Ikiganiro amagara meza cy'uno munsi rero mugishikirizwa nanje Fabrice ndi mu rukundo. Muri kino kiganiro amagara meza ngiye kubashikiriza kubijanye n'igitegwa cya tangawizi, akamaro k'igitegwa cya tangawizi jejemble. Mu bisanzwe ugiye mu gitabo c'imigani aho ni muri Bibiliya ikigabane cya 16 ku murongo wa 4 havuga ko Uhoraho yaremye ikintu cyose ngo kigire ico gikoze. Rero ni gitegwa cya tangawizi Uhoraho yakiremye kugira ngo kigire ico gikoze ku magara y'abantu. Kuva kera tangawizi yamye ikoreshwa mu migabane ine igize isi, no kuvuga Nord, Sud, Est, Ouest. Bayikoresha bashaka kwivura indwara zimwe zimwe zitandukanye. Tangawizi ushobora kuyikoresha ari ifu mbisi canke itetse mu mazi. Amamuko ya tangawizi n'akamaro kayo. Tangawizi amamuko yayo ni mu bihugu vya Aziya yo mu bumanuko. Tangawizi ifise akamaro ko gukingira umubiri wacu ibivunjivunji by'ivyuma ari navyo vyitwa radiolible. Ivyo navyo biba byaraguye ingese. Dushobora kubihema mu mpwemu canke tukabifungura mu mfungurwa zimwe zimwe dusanzwe dufungura, canke tukabinywa mu binyobwa bihinguwe mu buryo bwa kijambere, canke naho tukabinywa mu miti ihinguwe mu buryo bwa kijambere, ijya miti usanga ihingurwa iciye mu vyuma. Ivyo rero nivyo bikwegera umubiri indwara z'umutima, amakanseri n'izindi ndwara zijanye n'ubusaza. Ubushobozi bwayo bwo kugira akamaro tuburonka cyane igihe tuyitetse mu mazi tukayinywa nk'icyayi. Irarinda n'ubushyuhe bw'umuriro. Tangawizi iyo uyivanze na tungurusumu n'igitunguru gitukura uko ari bitatu vyongereza ubushobozi bwo gukingira umubiri indwara nyinshi. Uburyo bwo kubikora: ushobora kubifungura ari bibisi canke ukabiteka mu mazi make, ukayifungura bihiye, ukanywa isosi ya tangawizi. Iyo ubikoze bibuza amaradisiolible kugira ubushobozi mu mubiri bwo gutera indwara. Uti none ni indwara izihe tangawizi ishobora kuvura? Ubwa mbere, tangawizi ifasha ku bantu bakunda kuribwa mu mutima iyo bari ku rugendo canke abakunda kudahwa imbere yo kubagwa. Uti ubigenza gute rero? Ufata ikiyiko kimwe c'ifu ya tangawizi mu kirahure cy'amazi iminota 30 imbere yo gufata urugendo canke imbere yo kuja kwa muganga kugira ngo ugirirwe operation, kuva kugira ngo ubagwe. Ubugira kabiri, tangawizi irafasha ku bantu bakunda kudahwa canke bakagira iseseme nko kubakenyezi bibungenze, canke kuri ba bantu bagenda mu miduga ugasanga bagenda baradahwa mu muduga bafise amashashi bagenda baradahwamo. Uti none bo bigenza gute abantu bafise iyo ngorane? Ku bantu bafise iyo ngorane ufata kimwe cya kabiri cy'ikiyiko c'ifu ya tangawizi ukakikoroga ku kirahure cy'amazi gatatu ku munsi, canke ukagiteka muri kimwe cya kabiri cy'ilitiro y'amazi abize iminota 5, hama ugaheza ukayanywa. Ubugira gatatu, tangawizi irafasha kubijanye n'indwara canke ikiza cy'amacinya. Uti gute? Uhekenya igrama 45 za tangawizi mbisi umusi wose. Ivyo rero bica biheza bikica umugera utera indwara y'amacinya. Ubugira kane, tangawizi irafasha kubijanye n'inzoka zo mu nda. Uti wo bigenza gute kugira ngo ukire inzoka zo mu nda? Ufata ugahekenya igrama 200 za tangawizi gatatu ku munsi. Aho ni ku muntu akuze. Ku mwana naho usekura igrama 10 hama akazifata gatatu ku munsi. Aho umutobe uronse ukawuvanga n'ubuki. Muhe uyo mutobe wa tangawizi gushika akize inzoka, hamwe utazibona no mu mwanda mukuru. Ubugira gatanu, tangawizi irafasha ku bantu bafise inkorora, bronchite, sinusite, rhumatisme, isevu n'abantu bafise ingorane yo guhema nabi. Uti ubigenza gute? Fata tangawizi hama uze uranywa amama, no kuvuga amama 20 gushika ku 30 y'umutobe wa tangawizi gatatu canke gushika kuri 4 ku munsi.
Ubugira gatandatu, tangawizi irafasha ku bantu bafise ibikomere bitandukanye, yaba ivyanse gukira, tangawizi irabivura. Uti ubigenza gute? Fata tangawizi uyipondaponde, hama urya mutobe wa tangawizi uze urawogesha ku gikomere gushika uruguma rufatanye rukuma, kuko tangawizi ica yica igahanagura mikrobe, no kuvuga imigera, ubucafu buba buri muri ico gikomere, imvuga cya kiguma. Ubugira indwi, tangawizi iravura malaria. Uti ni gute tangawizi ivura malaria? Kugira ngo wikingire malaria, no kuvuga ufata urushi rwa tangawizi ikiri mbisi, ugahekenya imisi yose igihe ugwaye, canke bikugoye guhekenya, yiteke mu mazi yuzuye igikombe, hama uyicanire iminota 10. Maze kuyicanira ukayikurako, ntuyiminina, oya ntuminine, hanyuma uze urafungura gushika inkonko canke malaria yose ikize igahera burundu. Uburyo bugira 8 tangawizi ifasha. Tangawizi irafasha mu gukinga kumeneka umutwe, ibicurane, ibigoga no kuribwa mu gikiriza. Uti ubigenza gute? Fata urushi 3 rwa tangawizi, uce ufata indimu 3 zikase, uce wongera ufate urushi rw'ibicayicayi, uce ufata amababi 6 y'umukaratusi wera witwa mardel, hama ubiteke mu maritiro 3 y'amazi.